Ku munsi w'Imana uheze mu masaha y'ijoro niho abanyagihugu bo ku mutumba Sigu uherereye komine Busoni intara ya Kirundo babona imbonerakure zirongowe n'uwitwa Ndenzako Ramadan zihereza amabarabara ziririmba indirimbo zirimwo iterabwoba. Izo mbonerakure abazibonye bavuga ko harimwo izitwaje imipanga, amahiri, imiheto n'amacumu. Igihe cy'isaha zibiri zirenga babona imbonerakure zishwaye umutumba wose mw'ibarabara zifise ibihiri, amacumu, ibipanga n'imbyino rero nyinshi z'iterabwoba bavuga kubera ubwo abanyagihugu batinya intambara ntikigira itangure, bamwe ntibaraye no mu mazi. Abo banyagihugu bavuga ko ivyo vyakozwe n'izo mbonerakure ari iterabwoba, ari nako basaba abajeje intwaro gukurikiranira hafi ivyo bikorwa vy'izo mbonerakure bakabihagarika. Hariho uwagize arabakamera babwira ko ibyo bintu bariko barimwe atari vyo. Bukeye kwa mbere mu gatondo baciye bazinduka bamuca amande 225. Twese tukabona ko ari intumbero yo gutera ubwoba abantu, tugasaba rero ko ibyo bintu vyohagarara vy'iryo terabwoba. Uruganda rwa RPA twarondeye Ngabonziza Richard mu komine Busoni kuri telefone yiwe ngendanwa kugira agire ico bivuze ko, ariko turamukena.